Mugimana hano mu kiganiro sashoboye turaramukije amahoro ya Kristo abane nawe. Imana ikugirire neza, Imana ikwishimira huri ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bube ku buzima bwawe. Haleluya. Ndagufite message ivuga ngo ico kibazo kije gutuma uhindurirwa izina. Ico kibazo uri kuracamwo kije gutuma izina ryawe rihinduka. Haleluya. Ntugire ikibazo. Haleluya. Babandi baje guhindura izina ryawe kuko inyuma y'ico kibazo uri kuracamwo hari insinzi ije kuboneka mu izina rya Yesu. Ngo babandi ngo barereka yuko ari bupfe akinutse canke akenyutse barabibura kubera hari Imana. Haleluya. Abandi bazi yuko ico kibazo kije gusigira izina ribi, hari izina ryiza rije kuba inyuma y'ico kibazo mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome hano mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice byaho 28 guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Haravuga tumaze gukira, tite iravuga ngo Paulo akomwa n'inzoka ntiyagira icyaba. Humura, ico kibazo nawe cyagukomoye ntacyo uri bube, hari uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Havuze ngo tumaze gukira tumenye yuko ico kizinga yuko cyitwa merita. Haleluya. Abanyamahanga badebagura baratubukabuka bitangaje, baducanira umuriro, batwakira twese kubw'imvura n'imbeho vyariho. Ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro iramukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena kuboko kwiwe bavugana bati uyu muntu nabuze kuba umwicanye, kandi nawe yakize ikiyaga itaja ugwa nkunzi numukundiye kwabaho. Haleluya. Ariko akunkumurira ico gikoko mu muriro ntiyagira icyaba. Imana nishime cyane. 6 babandi barereka kwa vyimba cyane kwagwa bukumbi, ariko bamara umwanya munini babireretse, babonye ataco abaye barahindura bati Imana nishime cyane. Nakubwiye ngo ico kibazo, haleluya, kije guhindurira izina. Ico kibazo rikuracamo kije gutuma izina ryawe rihinduka. Imana nishime cyane. Humura, Imana ikume nawe. Narivuze humura, naco uri bube. Iyo nzoka irapfa mu izina rya Yesu. Ico kigeragezo, iyo nzoka irapfa mu izina rya Yesu. Ico kibazo kirakuvamwo mu izina rya Yesu. Ndiko ndabona insinzi y'Imana ku buzima bwawe, ndiko ndabona utabagwa. Haleluya. Wakomowe waragombewe kera, burya iyo ngwara wayigwaye warakize kera, warozwe wararogowe kera. Ndiko ndabona Imana kugira neza akira gukira ico kibazo mu izina rya Yesu. Abari bazi ko ico kibazo kiri bukwice bagiye kubona ubaho kubera Imana, bagiye kubona ubaho kubera Imana. Babandi bagiye kubona ubaho, abari bazi yuko uzomaramara bitewe n'ibyo bakoze, umve bagiye kumaramara bo ubwabo mu izina rya Yesu. Hari urukingo mu buzima bwawe. Ndiko ndabona Imana gutabara. Narivuze ngo iyo nzoka abo yakomoye baramaze, ariko wewe amaraso yawe aje kuyikora. Ndatura uburinzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Inzoka yakomoye Paulo, abari kumufasha nibo bavuze ngo arapfuye, ariko humura, aba uratereranye. Abari kugugirira neza nibo bariko barakumaramaza, abari kukubikira ibanga nibo bakwararaje, ariko ndiko ndumva neza y'Imana, ndiko mu butabazi bw'Imana. Babandi ibyo bari biteze, hari umugambi bapangiye ubuzima bwawe, ngo uzoba muri ako kaze, ngo uzomaramara, ngo nawe ukoze maranye ngo ntuzovyara, ariko mbonye uvyaye. Inyuma y'ico hari insinzi y'Imana mu izina rya Yesu. Babandi ibyo bari biteze birabatekurukanye kubera ineza y'Imana. Narivuze humura, komera, shikama, umviriza, uje kwitondera. Paulo icatumye atsinda ino nzoka yabanje kumenya ikizinga arimo ingene cyitwa. Kino kizinga merita hari inzoka. Inzoka yari yaramaze abantu. Nawe banze umenye urugurimo, banze umenye ukorera, banze umenye urugamba rwana nabyo, bizotuma utsinda ico kibazo mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Paulo nigeze yita ku majambo y'abadebaguzi. Hari ibyo abadebaguzi bavuga. Ndakwibutsa abadebaguzi bakeneye usubira inyuma, bakeneye ubishinge, komeza imbere uwane niyo nzoka. Ndiko ndabona ubutsinzi bw'Imana mu izina rya Yesu. Ndiko ndabona utabagwa, ndiko ndabona Imana ikugirira neza. Komeza imbere mu izina rya Yesu. Icya gatatu, Paulo yaremera arababuka ngo akunkumurira ya nzoka. Haleluya. Igihe ari kunkumura ku muriro wosanga yarababutse, ariko n'ubumara bwariko burabuvamo. Yesu nashime cyane. Ihangane gato bugiye guca. Babandi ibyo bari biteze, umviriza, iyo nzoka n'ubwo bumara buje kuva mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Iyo sida harabo yishe, ariko
we ntizokwica. Iyo diyabete hari abo yishe, ariko we ntizokwica. Iryo shano hari abo ryishe, ariko urarinzwe mu izina rya Yesu. Ndiko ndabona utsinda ibyo bibazo bikaba bisambura uwo muryango wagiyemo. We ntabwo uzosambura, we ntabwo uzokwawukana, wowe uzotera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Hari intsinzi n'uburinzi bw'Imana. Ndakwifurije intsinzi y'Imana mu buzima bwawe. Umvirize itangazo, babandi ibyo bari biteze ntabyo bazobona, ariko bagiye guhindura izina ngo yari Imana. Babandi bananiwe baciye bahindura izina ngo burya ngo yari Imana. Ndakwibutse, izina ry'igiciro urikura mu kibazo, izina ry'igiciro urikura mu muriro. Rero uwo muriro rero icyo kibazo urikura cyamo kije gutuma abantu bahindura izina mu izina rya Yesu Kristo. Akira intsinzi y'Imana, akira gutsinda babandi, akira gutsinda ikigeragezo. Ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana ikongera imbaraga mu buzima bwawe. Iyo nzoka izibiye iri kuraja urayica mu izina rya Yesu. Uwo muntu yagutangiriye imbere, uwo murozi, uwo mupfumu, niko nabona umutsinda mu izina rya Yesu, kugira ngo ugere muri destine yawe. Imana ikugirire neza. Babandi babadebaguze ibyo bari biteze barabibuze, bahinduye amajambo. Imana iguha umugisha. Shalom.